Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo. Nkuko rero nabemereye yuko uyu munsi nza kubaganiriza ku byerekeye umuhamagaro. Muri video iheze twari twaganiriye ku byerekeye ingene Imana ihamagara abantu. Muri Bibiliya burorero ni bwinshi ingene Imana yahamagaye abantu. Uwishaka iyo video araza kuraba agiye muri chaîne Habonayo aca yibona iyo natanze ejo. Rero nkuko nari nabemereye umunsi nari navuze nti nanje nza kubaganiriza uko Imana yampamagaye. Kumbure sinza kushika ingene nayitavye kuko hariho guhamagarwa hanyuma hakabaho no kwitaba. Murazi neza ko igihe cyo guhamagara gishaka uyu munsi ariko igihe cyo kwitaba kigashaka kuba nk'imyaka myinshi nyuma. Rero nkuko nari maze iminsi ndabibaganirako kandi no ku mashene menshi ngira ngo si menshi kuri iyi shene Umuco Wera hariho ama video yanje menshi ariyo avuga ku byerekeye umuhamagara. Rero imbere yuko tubanza kuvuga byinshi reka mbanze senge. Mwami wacu Yesu ndagushimiye cyane muri iki gitondo ciza uyu mwanya mwiza wongeye kumpa. Mana ndasabye ngufashe undongore ibyogirira ikimazi bene data abari byo mpa kuvuga. Mwami Yesu umpe gusorongora muri byinshi wakoze ariko ibyogirira ikimazi bene data abari byo mpa kuvuga uzoba ukoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Rero Françoise Habonayo, Yesu Kristo yangiriye ubuntu arampamagara kandi sinovuga ngo ndi jenyene nahamagawe hamwe n'abandi benshi bahamagawe. Nawe ushobora kuba warahamagawe inshuti yanje, ariko reka mvuge ku byerekeye ukuntu numvise Imana impamagara. Rero nabuze aho ndabihera kuko mbona umenga ni ibice byinshi, ariko icambere coco numva nohera cane ku ntango igihe umuvyeyi wanje yaravuye kumvyara. Haheze iminsi ngo naragwaye nkuko naribabariye mu ntahe zarenze. Hanyuma rero turi mu bitaro rero ngo nca ndapfa. Mpfuye rero aca atuma ko baragenda muhira, baragenda barimba ikinogo co kuja kunshingura. Rero ngo bakiriko barimba ico kinogo, nawe ico gihe yaravuye ku bitaro nyene banjanye muhira ngo kuko abandi bariko barakora isandugu muhira, niko yambwiye. Hanyuma rero ngeze mu nzira kuko narakayoyo urumva nari mutonya kandi nk'ico gihe yari wenyene ku bitaro. Hanyuma rero ngo papa ico gihe ngo yakorera ahantu hitwa Matana, niko yambarira, urumva ntiyari muhira. Rero mu gihe batumye intumwa kuza kubwira papa ko napfuye, hanyuma n'abandi bari kubarimba ikinogo n'abandi bariko barakora isandugu, mama nawe avuye ku bitaro afise uruyoya rwamupfiriye ko kwa muganga agiye muhira. Rero ngo yari yanzingiriye mu mpunzu niko yambwiye. Hanyuma ngo shitse hajya ku Banyamibembe, ahantu abantu baba hariya barabizi, ahantu bita ku Banyamibembe, ngo aza yumva ndiko ndinyagaza. Hanyuma ngo acarashiduka ashavuga ati yewe ati uyu mwana si uwanje ariko ni uwawe Mana. Murindi jambo mvuze mu ncamake, ariko kwari kugira gusa mvuga ko kajambo ngo uyu mwana si uwanje ariko ni uwawe. Imana ishimwe. Kandi ibyo ndabibabwira ico gihe muvyeyi wanje ntiyarakijijwe, ariko kubw'ico gitangaje Imana ikoze aca yaturavuga ati uyu mwana si uwanje ariko ni uwawe. Imana ishimwe. Iminsi rero yaragiye, urumva ico gihe ko nari nkiri uruyoya.
ariko hagiye gushika ikindi gihe ngeze mu mwaka w'umunani, ico gihe twari mu gikorane mu Kayogoro. Ndakunda abanyakayogoro kandi Yesu nabahe umugisha. Turi mu gikorane mu Kayogoro rero niho Imana yongera kunsanga muri ico gihe ndi mu mwaka w'umunani, numva ko nari umukobwa ariko nari nkiri muto uko biri kose. Niho rero numva mu nzozi Imana imbwira ngo ejo nibasengera abakozi b'Imana ngo uzohaguruke nawe bagusengere. Hanyuma nca ndavuga nti bishoboka bite? Nja ndatinya, numva umenga sinobishobora, ariko kubera Imana yari imaze kubivuga nca ndavuga nti Imana, niba ari wowe by'ukuri wavuganye nanje mw'ijoro, nanje ndagusabye iki kimenyetso. Niyo ntumva umuntu twicaranye avugishijwe mu ndimi akavuga ngo haguruka haguruka genda, sinza guhaguruka, nzakumenya yuko ari ibyo narose gusa atari inkuru Imana imbwiye. Rero turagenda mu gikorane nk'uko bisanzwe, sinibuka umega hari ku munsi wa gatanu igikorane buca kirangira, sinzi ko carangira uwo munsi nuko bwaca kirangira. Nzanumva barahamagaye abantu bafise umuhamagaro, baragenda hari imbere barabasengera. Mbona hagenda abagabo benshi bakagenda banyaruka. Hanyuma rero nanje rumva nari nicaye hagati mu bantu mu gikorane, murazi twari twicaye tugandagaje hasi. Hanyuma rero nzanumva umuntu twicaranye aravuga mu ndimi gose. Naje ku mutima ntumvise ya majambo Mana simbaha. Aravuga ngo haguruka, ngo ni jewe nakubariye, ngo nzobana nawe, nzogufasha, reka gutinya ibintu byagutyo. Ahajeje nca ndavuga ntaho rero Yesu ntisibi nashaka. Nca ndahaguruka, mwiyumvira umwana w'umwaka w'umunani, umwana mutoyi, kandi ico gihe nari kagufi gose, naho n'ubu ntari muremure cane. Yemwe nca ndagenda buke, abandi ga bamaze gushikayo, kuko urumva bahamagaye abagiye bagiye, ntawe arakiriko aragenda. Baza babona akana karahagurutse hariya mu bantu, dogi nahariya gufukamayo. Hanyuma abantu bakavuga ati ya mwana agiye hehe? Rero abakozi b'Imana bambonye, babona ndafukamye hamwe mu bandi, baca baraza baranyongorera mu matwi, ngo mwana ngo hapfukamye hatariho, ngo ni ikibanza cy'abakozi b'Imana bagomba gusengerwa, ngo abanyabyaha ngo bakoreye ikibanda hori hari inyuma, ngo genda hariya niyo bapfukamayo. Nanje gaca ndamubwira nti nyakubahwa pasiteri, ntibyaha naravyihanye, nje gusengerwa kubw'umuhamagaro. Uwo muntu ambajije gutyo urumva yaca ahora nta kundi yari kugenza, akaca ndeka. Haheze umwanya nkaja abona uwundi araje ankomye ku rutugu, akambwira ngo mwana ngo wapfukamye hatariho, ngo ambwira ngo aho abihana bapfukama andangira hariho. Nanje ngaca ndamwishyura kwa kundi nti nyakubahwa pasiteri, ibyaha naravyihanye, mpagurutse kubw'umuhamagaro. Baca barandeka, baca barasengera abandi. Donc urumva nyene nanje basengeye mu bandi, none ko batabangira gute ntibanterura. Baca barandeka. Ariko ico nabonye bava kumbaza jewe, bagaca bagenda ku mudamu umwe yarapfukamye nawe nyene imbere yanje ahetse umwana, bahava iwanje nkabona baciye bagenda hari bakamwongorera. Hanyuma nawe ivyo yabishura sinzi, mugabo baca bamureka nawe nyene. Nuko rero Yesu agira neza, badusengera hamwe n'abo bantu. Hanyuma rero biba biraheze, aho nari mu 8. Niho rero nabaza Imana none gamana nzogira iki, nzogenza gute? Imana iravuga ati ntutinye, ico nzokubwira nico uzokora, aho nzogutuma niho uzogenda, uwo nzogutuma ko niwe uzobwira. Nuko wewe
ube tayari gusa nta kindi. Nturakoze mwami Yesu, ivyo nanje ntibizongora, nzokumvira. Bene data nagenda babwire, nukuri Imana igira neza, Imana irakomeye kandi Imana irakora. Uko kuntu bansengeye byaramfashije, kuko urumva ni Imana yari yabivuze ati nibahamagara nawe uze guhaguruka ugende. Naho kumbure bitasobanutse neza, mugabo urumva igikorwa Imana yashaka carakoretse. Imana nishimwe. Urumva rero nshishikara kuba ngaho. Urumva ko nari umunyeshuri, nshishikara kwiga, ariko Imana nayishishikara kunkoresha. Ntiyatinya ngo ndi mu kibazo, ntiyatinya ngo ndi muri interna, ntiyatinya ngo ndi hehe. Imana ni Imana. Yarantumye za ntahe zose nababwira, hamwe nagenda Ingozi, hajya nari umunyeshuri, nagenda mvuye ku ishure, mu bitangaza bikomeye n'ibindi byinshi Imana yagenda irantuma ndi umunyeshuri. Rero Yesu abikora nk'uko yabivuze, no mwizigirwa ati aho nzogutuma hose abariho uzogenda. Haleluya. Rero iyo ndi buvuge ngo ni igihe ca mbere Imana yangiriye gutyo. Hanyuma naramaze kurongorwa rero ndi umupfasoni mu rugo, ariko naho nyene nari nkiri umujene marié, nari ndi mushasha mu rugo. Aho naho Imana yongera kunsanga ndi kuri Stella, niho nari niga. Imana rero yongera kumpamagara ukundi gushasha, ariko hoho ntiyampamagaye ambwira ati aho nzogutuma niho uzoja. Ahubwo aho hoho yampamagaye avuga ati haguruka, shira hasi ibyo urimwo, ngwino ndakwereke ibyo uza kunkorera. Nari ndi umwigisha kuri Stella, abo twakorana barabizi, nasezeye ku ishure barorera. Naciye nsaba mise en disponibilité. Kujya Imana yamye imbwira kuva kera, ivuze naca nkora. Ariko aho naho yari ivuze ngo iki? Yari ivuze ngo iki? Ico gihe ndi kuri Stella rero nongera kugira inzozi. Hanyuma izo nzozi nabonye umuntu aza arambwira ngo ngomba kuja guturuna filme Ikiremba. Urumva aho nari Bujumbura. Arambwira ati rero ndagomba tuzojane. Nabona yaje mu ishusho nkaho umenga ni umupasteri, ambwiye ngo nzomuherekeze tugende Ikiremba agiye guturunayo filme. Hanyuma rero nanje ngo ndamubwira nti sawa, ntinge ntinze kubaza umugabo niyanyemerera turajana. Aca arambwira ngo ngo none ngo arashobora kukwankira. Nanje ncavuga mu mutima nti mbega uyu muntu n'umuntu ki atamenya yuko umugore n'umugabo baje inama, atamenya yuko dushaka kuba twafashe indi programa, hanyuma rero agashobora kuba yonyankira. Nkibivuze gutyo mu mutima nti uyu n'umuntu ki, nza mbona kare urumva yari nk'umuntu nabona ariko aramvugisha ko ndamuherekeza guca guturuna filime Ikiremba. Ariko ubwo rero ndabyumvire mu mutima nti uyu n'umuntu ki, nza mbona nkaho umenga n'umuntu ahagaze inyuma yanje. Numva ijwi rivuga, ariko sindamubona uwo ari we, nkabona ijwi rivuga. Bambe nkumva ijwi rivuga ngo ninde afise ububasha bwo gutuma umuntu apfa canke abaho, ngo ninde afise ububasha bwo gutuma umuntu abikiragi canke akavuga, ngo mbega ngo si jewe uhoraho. Aravuga nyene ayo majambo. Hanyuma kiriko aravuga, mbona umuco mwinshi cane umurikira imbere yanje. Hari Bibiliya ishanje, uwo muco mwinshi umurikira kuri kya gitabo ca Ezekiyeli igice ca 2. Mbona murika hajya muri rya 3 wa 4, hajya nyene hajya kuri rya page. Hanyuma akivuze bimeze gutyo,
umva sinamenye ibyanditse muri icyo gitabo mugabo nabonye ngo Ezekiyeli igice ca 2 n'ijya mirongo nyene kujya nyene. Hanyuma wa muntu ryajwica rirahora ryariko rirambwira ngo ninde afise ngo ububasha mu ntoki bwo gutuma umuntu abaho canke apfa, ngo ninde afise umuntu ububasha bwo gutuma umuntu abikiragi canke avuga, ngo mbega si jewe Uhoraho. Hanyuma aheje kubivuga na ryajwi riheje kumurika kuri ca gitabo sinasubira kubabona, mbona ngiye mbona ngo duhuye n'umuntu aho hose hari hakiri mu nzozi, mbona duhuye n'umuntu ngo nca ndamubwira nti sha ntaho Imana yavugiye umenga si jewe ibwira, ntubuhoho ndemeye, ntubuhoho nta kundi, ntaho Imana yambwiriye kuja kuyikorera hanyuma nanje nkanka ukamenga si jewe ibwira, ntubuhoho ntisineshapa. Nabivuze ko nyene mu Gifaransa. Nca ndikangura, ariko uwo muntu sinibuka ko uwo muntu yaciye ambaza ati none ngo byagenze gute, sinibuka, ariko je nibuka ibyo nyene namubwiye nti aho yambwiriye umenga sinumva, ntubuhoho ntisineshapa. Niho rero nikanguye nace ngenda kuraba rya jambo ryo muri Ezekiyeli igice ca 2. Nsomye umutwe w'amajambo mbona ngo ihamagarwa rya Ezekiyeli, ndavuga nti aho ku mutima ntanumva nkaho umenga avuga ati ihamagarwa rya Françoise. Hanyuma nja gusoma ya majambo ngo mwana w'umuntu, ngo ngira ngo utume, ngo ugende, ngo ubwire, ngo iri hanga rivuga ururimi nk'uguvuga, ngo babwire, ngo bo kumva batokumva, ngo ariko uzovuge. Sindiko ndasoma Bibiliya ariko muze kuhasoma, ngo bo byumva canke batovyumva, ngo kuko ari abantu babagararije, ngo ariko uzovuga ijambo ryose nzokubwira. Ndavuga ni Yesu urakoze, ariko kandi ngo ntuzubatinye, ngo ntuzubahindira agashitsi. Ndasoma numva rwose ko Imana iri kwiravugana nanje, numva nyene rwose Imana iranyemeje, Imana urakoze. Hanyuma rero kuvaho ngomba kurondera ya majambo nayo yambwira ngo ninde afise gutuma umuntu apfa canke abaho, ninde afise ninde ashobora kugira umuntu ikiragi canke akavuga, ninde ashobora kuzibura amatwi y'umuntu canke akazi bya bindi. Iyo jambo ngo mbega si jewe Uhoraho, nsanga ni jambo riri muri Kuvayo igice ca 4 ku murongo wa 11. Muje kuhasoma, ni jambo rivuga igihe Mose yari ahamagawe n'Imana, hanyuma rero akavuga ngo ntazi kuvuga, ngo aragigimiza, ngo Imana nitora uwundi. Niho Imana yacivuga ati mbega si jewe ntuma umuntu apfa canke abaho, si jewe ntera uburagi canke umuntu nkamutera kuvuga, mbega si jewe nkora ibi n'ibi, ni jewe Uhoraho byose ndabigira. Murindi jambo yavuze ati niburi ungigimiza utazi kivuga, nshobora kugukiza ukashobora kuvuga, canke uriya azi kuvuga nkamuzana, canke ati vyose nije ndabigira. Bene data, maze gusoma iryo jambo numva Imana iransinze, byawe nako ndavuga ngo umugabo yombuza, none Imana iheje kunyemeza ati ni jewe ntumi ibi byose bikunda. Nca numva nti Mana urakoze. Nuko rero mu mutima wanje mba ndavyakiriye, numva ndavyemeye, kuko mbonye rwose ko sinshobora kweshapa, ntaho Imana noyihungira, ariko kandi naho nyene ntivyari bisobanutse ngo none nokora iki. Hanyuma nababwiye ko nari ndi umwigisha kuri Stella, haheze nk'iminsi nk'itatu numva irindi jwi riraje ndyamye rimbwira ngo aho rero, ngo ubu rero, ngo tangura usabe mise en disponibilité. Murindi jambo ngo genda usabe uruhusha ku kazi, canke genda wandike yuko ivyo kwigisha ubiretse. Hari kuwa gatanu ndavyibuka, hari au cours de la semaine,
hanyuma ndashika muhira ndabivuga ntiyemwe ntubunaho Imana ntimbariye ngo nsabe mise en disponibilité. Naho nyene bene data usabe mise en disponibilité uje hehe ukora iki? Ariko kubwo kumvira Imana ivuze ndavuga nti nta yindi shwa mfise nkora uko umwami ambariye. Imana ishimwe yampaye umugabo mwiza kandi n'ubu ndamusengera Imana umuha umugisha. Abyumvise yarabanje kwihagarara ko nk'umugabo aravuga ati kuva mu kazi ko bigoye, ariko Imana itabura uko ibigenza yongera imukoreramwo aca aravyemera, ariko kandi avyemera nkaho womenga mu mutwi wiwe agomba kuja kunsabira akazi ahandi. Aca yumva rwose ko nkwiye gusaba mise en disponibilité, nawe aca aravyemera, mbere yarabimbwiye ati nyaruka genda usaba ya mise en disponibilité. Twanditse ikete kuwa gatanu bene data, kubera yuko hari weekend hacamwo weekend, ubundi ngira ngo ikete nayo guca ndonka inyishu ubwo nyene, ariko inyishu naciye ndayironka umega kuwa mbere namba atari kuwa kabiri. Imana y'ububasha ikora igitangaza gutyo. Ubundi mu bisanzwe biramara iminsi, biramara igihe, ariko Imana ica ibikora uko. Ndashima Yesu Umunyanazareti, nca ndonka mise en disponibilité, nca ndicara. Ngiye muhira ikibazo cari ngo none ndakora iki? Yesu we, ukwizera bene da kwa kwizera nani ndababwira, none ndakora iki? Imana ishimwe muhira twariko turubaka, twari mu bwubako. Muri uyo mwanya nkirindiriye mbaho nkurikirana abakozi twariko turubaka inzu, mbaho nkurikirana abakozi ibikorwa bariko barakora. Abakorege banje twari kumwe kuri Stella bakunda kuza kugira ngo barabe ico ndiko ndakora muhira, bagasanga ndiko ndasupervise abakozi, bagaca bavuga ngo ngo hasha ngo arazi ubwengeje abavuga ngo yavukuye kuri ijoro ngo aze gusupervise ibikorwa ngo he abandi bati agira atangura kandi kaza ahandi. Donc ibintu byinshi urabona umuntu kwiyumvira ntushaka kubibuza umuntu. Hanyuma rero ariko Imana ishimwe baze bagasanga ndi okipe ndivyo ndiko ndakora. Imana nshishikara gusenga ndavuga none Mana, ibi bintu mbwiye none nibiki? None ndakora iki? Ndajahe? Ngenza gute? Rero Imana yongera iransanga ishirambwira ngo hariho ahantu ngomba ndagutume. Havuga nti aho ni he? Mbona anyereka nkaho womenga mbona ndi imbere y'abagore benshi cyane. Hanyuma ngo kandi abo bagore hariho umwigisha bari basanzwe bafise, ngo ariko uwo mwigisha ngo ntiyari yaje. Ngo mbona hatagira umwigisha rero, ngo mbona bampamagara ngo rega ni wewe nyene. Mbona ngiye kubigisha ngo mugabo nkabona ntabona aho mpera, ngo mugabo nkavuga mu mutima nti naho ntazi aho mpera, reka mfate kantike ndimbe ndaririmba, hanyuma isigaye impemu yera arabarabizana. Mbona nsanye ikantike ntangura kuririmba, ntangwe kuririmba nca ntangura kumva ijambo ry'Imana ndibabwire. Mbona ndabigishije, mpejeje nza mbona banzaniye ikashe, donc urukaratasi rwanditse hepfo, mbona banzaniye n'ikashe nca sinyako. Rero ibyo bintu ndavuga ibi bintu mbega none nibiki? Kumbe yari ishirahamwe rimwe ry'abakenyezi nari ngiye gukoreramwo, ryari risanzwe rirongowe n'umudamu umwe. Hanyuma uwo mudamu yaragiye kwiga hanze, urumva rero byasaba ko haboneka umuntu aca amusubirira. Mugabo naho byari uko ntivyari automatique ko nca ndamusubirira. Imana rero ikora igitangaza, baca baratora uwo musubirira. Hanyuma rero baca batora jewe, bica biba confirme ya ndoto nabona. Mbona barampaye ikashe, bampaye vyose, bampaye n'ibiro, ibintu nk'ibyo.
data aragahora asengwa. Ibyo bikorwa nabikozemwo imyaka 2 ndongora iryo shirahamwe. Hanyuma rero kandi icyo twakora twarasenga, tukaja kuvuga ubutumwa, tugakoresha amaseminaire. Ndibuka n'ico gihe ngiye muri seminaire muri Ile Maurice. Imana rero ibikora gutyo. Aho hantu nahakoze imyaka 2, data nahabwa icubahiro. Inyuma y'iyo myaka 2 iheze, kuko ni yari manda de 2 ans, baca batora abandi, ariko Imana ikora igitangaza. Imana yanje iheze, Imana ica iturungika gukorera mu gihugu cyo hanze, n'umuryango wanje wose tusha turagenda. Yesu n'umwami. Ngiyeyo nshishikara gukorera Imana nk'uko nari nsanzwe ndayikorera. Ibikorwa bya leta narahagaritse, kandi naho nari ngiye ntivyemererwa yuko nkora ibikorwa bya leta. Imana rero ingirira neza, tuba muri ico gihugu twahamaze imyaka 7. Yesu aragahora asengwa. Duhejeje niho twaciye tuzi ino muri ibi bihugu by'i Buraya. Umwami Imana nuwo kwizigirwa, arakomeye, arahambaye. N'ubu rero ndacariko nkorera Imana nk'uko mubibona. Ibindi nibyaba ngombwa tuzobiganira ko hanyuma, ariko nshimiye Kristo Yesu abikora akabikomeza. Umwami nahabwa icubahiro. Mu byo yavuze nta na kimwe kizomucika, kandi mu byo yasezeranye byose agenda araca inzira by'ingene biri bushitswe. Imana ishimwe. Yaduhamagaye niyo kwizerwa, kandi izoshishikara kugumana natwe. Mose igihe Imana yamukoresha yarahura n'ibibazo, ariko Abisirayeli bamugoye, yaca yongera agasenga ati none gamana aha naho ngire gute? Kuko Imana yari yarasezeranye ati ntutinye nzobana nawe. Imana yaciba hafi ikamubarira ati genza gutya. Haleluya. Nanje ndashimye Imana data nyaguhora asengwa, nuwo kwizigirwa, ntaco twamuboranye. Uko Yesu yamye afasha na kera n'uyu munsi, nukuri aracamfasha, kandi ndabishimira Imana. Yesu yambereye umwizigirwa, n'uyu munsi aracari umwizigirwa, kandi Imana ihezagire umufasha yampaye. Nongeye kubisengera umushinga ntayampaye, nongeye kubisengera Imana ngo Imana imuhe umugisha, kuko mu gikorwa c'Imana yamye nyorohereza mu mpande zose. Nukuri ivyo ndabishimira Imana cane. Rero Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Yari intahe ibibazo canke iki, karibu muri commentaire. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndasubiye kugushima, kuko uri Imana yo kwizigirwa. Haleluya. Uri umwami utabura kubigenza, uri umwami ukora nk'Imana. Mu izina ryawe ryera Yesu ndagushimiye. Niwe utoranya, niwe uhamagara, kandi niwe ukoresha. Mana yera, ugwanira abakozi bose abo wahamagaye ku isi yose. Umuntu wese mu rwego wamuhamagariyemwo, umugirire neza, umuhe umugisha, umugwanire mu ntambara zose acamwo, uzoba ukoze. Mana, na wa wundi akiriko arasitasita, atumva ingene vyogenda, atumva ingene vyoba, Mwami Yesu Kristo, ndakwinginze gushishikare kumufasha no kumutahuza, no kumufata ukuboko umushingure muri vya bindi bikimuboshe, abura ingene yobivamwo. Umugirire neza Yesu. Ndagushima. Urakoze kubana natwe muri byose. Izina ryawe nihabwe icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero ya telefone ni +46 768 00 65 46. Imana y'ububasha ibahezagire mwese. Amen.